Ikigo kijejwe uburaro bw'abigisha cabonetse mu mwaka wa 2002 inyuma y'ibiganiro vyabaye hagati ya leta n'amasendika y'abigisha, aho hahavuye haboneka amasezerano yasinywe ku itariki 4 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2002. Ayo nayo leta n'amasendika bakaba bemeranije ko aribo ba mbere babanza gutanga umutahe, aribo ba mbere babanza kwegeranya amafaranga akenegwa asabwa n'amategeko kugira ico kigo cemererwe. Fondation rero cyo twokwita ikigo kimaze imyaka shika ku 15 kirimo kirakora, ntabwo kirimo kirugagwa, ntabwo kirimo kirasamburwa nkuko bamwe bavyumva, nkuko abandi bavyifuza, nkuko babivuga. Barimo baragerageza kujuragiza abanwanyi, ahubwo burya Fondation yashinze ikindi kintu gishasha. Fondation ntabwo yugaye, izoguma ikora ibikorwa vyayo, ariko mu byo yahora ijejwe ikuyemwo igikorwa kijanye no gutanga amadeni no kuyarondera kugira kigende gukorwa n'urwego rugenzurwa ni Banki Nkuru ya Repubulika y'u Burundi. Ibi rero abantu babitahure, ukwinjira muri iyi microfinance si itegeko kubari basanzwe abanwanyi ba Fondation, hazokwinjiramwo ababishaka, bazoheza boroherwe kubijanye nato inyungu zishigwa ku madeni, inyungu zishigwa ku madekuvere gihe bazo bamaze kuguruza amakonte, hazo harimo makarusho kaniniya. Fleur Fondation ibandanya imirimo yayo kuri kwame. Mu byo yari yarasezeranye gukora ntiharimo ivyo gutanga uburaro gusa, harimo ivyo gutanga amadeni y'uburaro gusa. Ibi bijanye no gutanga ideni ry'uburaro, ikintu cyose kijanye n'ideni ry'uburaro kivuye muri Fleur Fondation kigiye gutangirwa muri Fleur Microfinance